Ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni ikiganiro gitegurwa na Antioch Foundation mu mugambi wayo wo gukomeza amashengero biciye mu gukomeza abizera no guteza imbere uburongozi bwiza Eco d'Antioche. Ico kiganiro kigizwe n'urukurikirane rw'ibiyago vyisunze Bibiliya ku bibazo bitandukanye abantu bakunda kwibaza bijanye no kwizera hamwe n'ubuzima rukristo. Bakunzi b'ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ndabaramutse nongeye ndabaha ikaze mu kiganiro c'uno munsi. Jewe muri kumwe ni Oswald Nshimirimana. Uno munsi tugiye kuganira ku kintu gihambaye gose mu vyerekeye ubuzima rukristo, aho tugiye kuvuga ku nteguro y'Imana ku rugo twisunze igisomwa cyo muri Bibiliya kiri mu Banyefeso ica 5. Sindije nyene hano ndi kumwe n'abatumire bagiye kudufasha kandi kuvumbura ukuri kuri muri kino gisomwa, ariko kandi twumva n'ingene nabo babaho ivyerekeye imigenderanire yo mu rugo rwabo. Nagomba ndabaha ikaze mpereye ububafu bwanje, kaze gose. Ego ndabaramukije gose. Nitwa Bernard Nduwayo, ndi umwe mu bazezwa shengero mu ishengero Shama Temple, ndakorera mu ishengero ryo muri Paruwasi Muramvya. Ndanezerewe kubona mwadutumiye uyu munsi. Mani bahezagire. Akoze gose kuza kwitaba ubutumire bwacu. Nagira kandi mpekaze hano iburyo bwanje mutumire turi kumwe kandi. Murakoze. Nitwa Gertrude Ndayishimiye, ndi umukristo wo mu ishengero rya Shama Temple, hanyuma ndi umufasoni w'uyo mupasitori w'Umuramvya. Murakoze. Umunezero kuba turi kumwe n'umuryango, umugabo n'umufasha wiwe mu kiganiro nk'iki kidasanzwe kitubwira integuro y'Imana ku rugo. Nagomba dusomere hamwe iki gisomwa cyo mu Banyefeso igice ca 5 ku murongo wa 22 tugeze ku murongo wa 33. Igisomwa kidufasha gutahura ivyerekeye imigenderanire hagati y'abubatse urugo. Bagore, mugamburukire abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami wacu, kuko umugabo ari we mutwe w'umugore wiwe, nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza waryo, ari wo mubiri wiwe. Ariko nk'uko ishengero rigamburukira Kristo, kuba ariko abagore bagamburukira abagabo babo muri vyose. Bagabo, mukunde abagore banyu nk'uko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura ngo ageze aryogesheje amazi n'ijambo, maze ngo arirengukane imbere yiwe ari ishengero rifise ubwiza, ridafise ibirabagu canke iminkanyari canke ikintu cose gisa gityo, ariko ngo ribe igera ridafise agasembwa. Niko abagabo nabo bakwiye gukunda abagore babo nk'imibiri yabo bwite. Uwukunda umugore wiwe aba yikunda, kuko ata muntu yigeze kwanka umubiri wiwe, ariko arawugaburira akawubungabunga nk'uko Kristo nawe agirira ishengero, kuko turi ngingo z'umubiri wiwe. Nico gituma umuntu azosiga se na nyina akabana n'umugore wiwe ubutakivana, bompi bakaba umubiri umwe. Iryo banga rirahambaye ari ryerekeye kuri Kristo n'ishengero. Ariko namwe nyene umuntu wese akunda umugore wiwe kuko yikunda, umugore nawe niyubahe umugabo wiwe. Ano majambo niyo agiye kuturongora mu kiyago cacu c'uno munsi, tuvuga ivyerekeye integuro y'Imana ku rugo. Batumire bacu nagomba dufashe kuvumbura ukuri kuri muri kino gisomwa tumaze gusoma, dutahura ivyerekeye integuro y'Imana ku rugo. Mu vy'ukuri muri kino gisomwa mubona nibihe nyamukuru bigize umurongo ntarengwa ku mugabo n'umugore mu mubano wo mu rugo. Pastor, ndimo dufasha. Ego twisunze ki gisomwa duhejeje gusoma, biraboneka ko umurongo ntarengwa Imana yageneye umugabo umugenderanire yiwe no mu rugo rwiwe, nuko akunda umugore wiwe nuko Kristo akunda ishengero. Umugore nawe akubaha umugabo kandi akamugamburukira muri byose. Yego cyane. Madame Gertrude,
sinzi ko arashimwe kongera. murakoze. Yamaze kubivuga, umugore ahamagarirwa kugamburukira umugabo wiwe. Noshira ko umurongo nishimikije ni umurongo utangura wa 22 havuga ngo bagore mugamburukira abagabo banyu nk'uko mugamburukira umwami wacu, kuko umugabo ari umutwe w'umugore wiwe, nk'uko Kristo nawe ari umutwe w'ishengero akaba umukiza waryo ari wo mubiri wiwe. Umugore ahamagarirwa kugamburukira umugabo ngo nk'uko ishengero rigamburukira Kristo, niko no kongerako. Hanyuma umugabo nawe akavuga kuri 25 havuga ngo bagabo mukunde abagore banyu nk'uko Kristo nawe yakunze ishengero akaryigura ngo ageze aryogesheje amazi n'ijambo, ngo agishire ari ishengero rifise ubwiza ridafise amarabaga canke ijebejebe canke ikintu cose gisa gityo, ariko ngo ribe igera ridafise agasembwa. Umugabo nawe ahamagarirwa gukunda umugore wiwe no kumugira mwiza, ngo nk'uko Kristo nawe agira ishengero ryiza. Urumva ko ari ibintu bikomeye cyane. Murakoze. Ngira kino gicapo kirahambaye gose. Mbona amajambo, hari ijambo ryagumye rigaruka, madame Gertrude yagumye kuvuga gerekeye kugamburuka. Mu byo kuri tuvuze kugamburuka bisigura iki, madame Gertrude? Murakoze cyane. Ibi Bibiliya y'ikirundi ivuga kugamburuka, ariko izindi Bibiliya y'igifaransa ntivuga kugamburuka. Mu kirundi uvuze kugamburuka umvikana ko ari nkaho utuma umuntu utuma nk'umuntu ikintu akagikora mu bubangutsi. Ariko aha iri jambo naho Bibiliya y'ikirundi ikoresha kugamburuka ntirisigura kugamburuka, rishika kure kurusha kugamburuka, kuko ishengero kugamburukira Kristo suba ko aguma rituma ngo genda hari genda kora ikirikora, ariko nukuba riramuyoboka. Numva biri mu ntumbero yo kuyoboka. Umugore ahamagarirwa kuyoboka umugabo wiwe nk'uko ishengero riyoboka Kristo. Kuyoboka ni ibintu byinshi, n'ubuzima. Kugamburuka si ubuzima, iyo batagutumye uba wicaye cyangwa ukora ibindi bintu by'iwawe. Muga kuyoboka ubigumamwo n'ubuzima bw'imisi yose. Rero nkavuga nti umugore ahamagarirwa kuyoboka ivyumviro by'umugabo, kuyoboka uburongozi bw'umugabo. Ego nivyo numva. Pastor, ni giki kidakenewe mu ijambo ryo kugamburuka? Mu vy'ukuri tukavuga ijambo ryo kugamburuka, iki kidakenewe ni giki kitosigura kugamburuka? Murakoze gose. No kongera akantu kari karavuga kikintu cyo kugamburuka cise kuyoboka, kandi ijambo numva ryumvikana gose. Rifatanye n'ingene umugabo ari umutwe w'urugo, abari karerekana iterekezo c'urugo, abariko arerekana ngene gogo tunganya n'ingene byogenda canke intunganyo y'urugo. Umudamu nawe agahamagarirwa kubana nawe no kwemera iyi nama nziza y'urugo, bakayibanamo kandi imitima yabo itekanye. Hanyuma iyo uvuze uti none ni igiki bidasobanura kugamburuka, mbega umuntu atahava aca yitiranya ibyo bintu, ni uko umugabo muri uko kuba umurongozi w'urugo canke uko umudamu umenga ahamagariwe kumwumvira no kumuyoboka, adakwiye kumugira igikoresho. Nkaho umenga ni nk'ikintu afata akagira uko agomba, nkaho umenga we nta n'icumbire yotanga, nkaho umenga w'icumbire ciwe camara gito. Siko bimeze. Umudamu aragira ivyumviro vyiza, umudamu aragira icerekezo kizima, umudamu rero ntigomba bigona kuvuga iki, kukuyoboka suko adatanga iciyumviro, suko atashobora nimwe na rimwe guhinzwa n'icyo wiyumviriye, akagufasha kwiyumvira ukundi agasanga wari wiyumviriye hatarimo habayemo no kwihenda. Rero ukwiye kumva ko
kukuyoboka si ukureka byose gutyo ariko ahubwo ni uko muhanahana ibyiyumviro mukaganira ariko kandi hakagira ufise ijambo risozera ibiganiro ni umugabo ku mutwe w'urugo hanyuma kandi iyo nama abarundi bavuga ngo ibigira inama bigira imana. Murakoze rwose nibaza ko ari ibintu by'inkoramutima kumva insiguro neza yo kugamburuka n'ico tutokwitiranya no kugamburuka mu gihe tugezemwo havuga amajambo menshi kuvyerekeye mubano w'umugabo n'umugore uno munsi. Hano muri ano majambo twasomye kandi turabona Paulo mu kubwira bano banyefeso ashimikira cyane ku karorero ka Kristo we rufatiro mu vyereke mubano hagati y'umugabo n'umugore. Ni gute akarorero ka Kristo ko gutanga rero ubugingo bwiwe ku bwacu gashiraho ivyo kutarenga mu gutahura urukundo n'ivyo kuba umutwe w'urugo vy'umugabo. Sinzi Madame Gertrude ngire ngo dufashe. Murakoze cyane. Ego Paulo yavuze ati bagabo mukunda abagore banyu nkuko Kristo yakunze ishengero akaryigura akageza aryogesheje amaraso yiwe afise intumbero yuko azogishira ari rizima risa neza ritagira bibiri imwe inshasha yavuze ngo ritagira ngo birabago iyakera ivuga ngo bitagira ngo injebejebe nuvuga ko ritagira akantu na kamwe k'umugayo. Umugabo ahamagarirwa gukunda umugore wiwe si ukumuririmbira si ukumuvugira ibicuba gusa naho birimwo navyo uko bishoboye bivana n'abantu ngene baremwe ariko hariho ico bategereza guhuriza ko bose uko baba baremwe kose nukumukorera nukumwitwararika nukumutunga nukumwambika nukumugaburira nukumenya ubuzima bwiwe bw'impemu ko bumeze neza akamenya ko ari wabujejwe nkuko Kristo ajejwe ubuzima bw'impemu gishengera karyeza n'ubuzima bw'umugore bw'impemu pastori wabwo ni mushinga ntahe ateza kumenya urugezo rw'ubuzima bw'impemu umugore w'ingene ubuzima bw'impemu bwabaye uko ariko aragenda mu buryo bw'impemu akamufasha kugira ngo Kristo amubone asa neza. Ariko kandi nawe nyene arakeneye madamu wiwe nawe nyene aramwambika akamugaburira agasa neza nawe akamwishira asa neza. Ego sinzi kano karorero pastori ka Kristo ngene yitangira yatanze ngo bwiwe ku bwacu ngene gashiraho ivyo kutarenga mu gutahura urukundo n'ivyo kuba umutwe urugo by'umugabo. Nibyo ndumva ko yari yagerageje kuvuga ibitari bike no kongerako ikintu gitoya aha hantu dufatiye kuri Kristo vyerekana umwitwarariko munini Kristo agirira ishengero kugira ngo rushize kumererwa neza no gutunganywa neza kugeza aho rizoshika imbere ya data akayishikiriza akagishira ritunganya. Iki gicapo kigaragaza ko umugabo ukunda umugore wiwe naho yitegurira nawe gutanga ikiguzi umwitwarire kamugirira buri munsi ku buryo bw'uko umudamu canke umukenyezi amererwa neza mu buryo bwose mu mpande zose z'ubuzima. Ibyo rero umugabo ategereza kubifata nkama akamenya ko ikiguzi bisaba cose yogitanga uburuhe burimwo ibigora birimwo ariko ategeza kubyihanganira kugira ngo agerageze uburyo bwose yitwarire ku mudamu wiwe. Rero ni hari n'igihe bisaba ngo ega no hari n'igihe usanga uri kurirukanga muri uko kurondera n'ubuzima busigaye mugabo aguye guhumbira inziba yuzuye ariko ukagwayo uri kuragerageza kumunezereza kuko Kristo wewe yaranabishitseko abambwa ku musaraba kw'ishengero. Ni wamwitwarariko numva uremereye ariko kandi Kristo ni badusaba. Amen. Ugomba kubaka urugo neza nta kane karura afise kiretse Kristo n'ishengero giwe. Nibiki mu byukuri uru ruvange rw'imico tubona ubwo tuzanira kuturemereza. Sinzi ikihe tugeze mu uyu munsi. Uruvange rw'imico tubona
rwateye ishengero rwatera n'imiryango mugabo turafise inyota yo kubakira kuri zino ngingo muriko muratubwira hano hobiki. murakoze gose. Ni ikibazo gikomeye gose kubera ko turiko turabona izi ngingo za Kristo ziriko ziduhamagarira ngene imigenderanire yo mu rugo yomera, aho umudamu canke umukenyezi yubaha umugabo wiwe akamwumvira akamugamburukira nkuko ishengero rigambukira Kristo, akamutahura ko umugabo ari umutwe w'urugo nkuko Kristo ari umutwe w'ishengero, agahamagarira umugabo nawe gukunda umugore wiwe nkuko Kristo yakunda ishengero, akamwitwaririka akitwaririka ubuzima bwiwe mu buryo bwagutse, akemera no gutanga ikiguzi ku bw'ivyo. Ibi bintu mu by'ukuri sivyo isi iriko yatwigisha. Isi iriko ivuga ibindi, kivuga yuko umugore n'umugabo bangana, kavuga yuko mbere abagore ari kuraba ngene bo kwisubira ko bacinyijwe, bakagerageza kwihagarara ko bagahaguruka. Hanyuma rero ibyuko hari umurongozi w'urugo akaba umugabo, ibindi bariko baravyemera. Rero kibazo kivuga kiti nikihe uru ruvange nyene rw'ibyo ukora dushikiriza ego bibone byo kuzanira kuturemereza ucaho tureme ukunyuranya. Rero iyi mico rero igezweho cyane cyane kabiko yigishwa nabo twemera Buraya, Amerika, twigira ko ibintu byinshi. Kirero kizana uburemerezi bukomeye kuko biranyuranye gose n'uyu mugambi wa Kristo. Rero duhagurutse gushira mu ngiro uyu mugambi wa Kristo, duca dusanga by'ukuri two duhura n'uwo murindi munini uri kunyuranya n'uyu mugambi wa Kristo. Twiteguriye rero guhangana n'ibihe bitoroshe, kandi nk'abizera twahisemo kuyoboka Kristo no guhangana navyo. Mbere tugakomora gose uyu muco wa Bibiliya tukabigisha n'abana bacu bakitegura kuzohangana navyo kuko bije kwica no kunyuranya n'umugambi w'Imana ku ngo n'imiryango. Rero nubwo buremerezi aho tuje kuhangana n'ivyisi yejeje, tukagomba kuvuga ko hari ukuri kudahinduka kwa Bibiliya tugiye kugumamo intambara. Rero sinzi madame Gertrude, urumva ko wewe aravyerekanye neza avuga ati nta kindi cyo sinzi uburemerezi wumva bw'ingene abizera bafise umwitwarariko wo gushitsa izi ngingo za Kristo, mugabo kandi bigasekana n'ururu vange rw'imico tubona uyu munsi bamaze kwinjira mu miryango no mwishingiro banagomba. Sinzi uburemerezi ingene bwumva nawe babona uruvange rw'imico. Urakoze cyane. Biraboneka yuko aho isi iri kwiratera ija, biraboneka ko umuco wa Bibiliya uriko uratitugwa n'iterambere ry'isi, aho Bibiliya ivuga ngo Imana yaremye abantu bari uburyo bubiri, isi nayo ikavuga iti nta buryo bubiri, umunsi ubuco ushaka ushobora kumara imyaka 5 ari umugabo canke 20 ari umugabo, iyindi 20 ukayimara ari umugore. Ni kuvuga harimo ikintu sinzi ko nokita kuvuguruza Imana, ariko harimo ikintu kigwanya kiriko kiragwanya Imana. Rero nkavuga nti muri iki gihe umuntu agomba gukurikira Imana, tuca tubona Yesu ariko arabwira abigishwa tumuntu niyashaka kunkurikira navyiyumvire, ntazane n'ibigumbagumba, abahatakanya yiyumvire, abanze yiyanke, yihebe, yikorera umusaraba wiwe, abone kunkurikira. Hanyuma ubwami bw'Imana nuko si kurya no kunywa gusa, si ibintu, si igihe bizoba bikunzwe gusa, n'igihe bizoba bidakunzwe tuzobivuga, naho hosigara bake bobivuga, likabitara rito rimurika mu mwiza mwinshi. Rero nkavuga nti ni ivy'ukuri nk'ukundi yabivuze, harabaho kugwanywa kuko nk'uko tuyobotse Kristo natwe iyo duhuye n'ibiri kubira mugwanya ntidushobora gukira ibigwanya Kristo, natwe turagwa mu mporero y'ibigwanya Kristo kiretse iyo tumuvuyeko. Muga niba tudafise intumbero yo kumuvako, igihe cyose hari ibigwanya Kristo wacu tuyobotse, turagwa mu mporero kuko dutegeza kumuyoboka ibigwanya Kristo tugahura navyo. Ni kuvuga rero ko umudamu amare ati Bibiliya ivuga ngo muyoboke, isi y'umunsi nayo ikavuga iti
iganzure murangana mutegereza kuba munsi yiwe murangana aho icyo gihe ugiye wowe kuguma wiyoboka abandi bagore babona yuko bagutumira ati buraba filime busoma buraba aho abandi bageze birategwa intege mu isi cyane kumenyesha abadamu aho isi igeze mu byo kwiganzura urumva rero umudamu atabigize uko gushika ubu ntawe baragirira nabi ntituzi abana bacu ibyo bazobamo mbwa gushika ubu baragukengera bakagufata nk'ikigugu ariko ntawe baragirira nabi ariko ubundi yavuze ati abana bacu tuzobigisha ku buryo igihe cyabo nabo byose bakubizira tuzoma tubabwira abazize ubutumwa bwiza ba Stefano ba Petero tuzoma tubabwira ivyo kugira ngo igihe cyabo bazozira ubutumwa bwiza niba bizobasaba ko banabizira rero si vyiza gusa harabamo no guhura n'ibigumye naho hirya y'ejo byari byoroshe uyu munsi bitanguye kuguma imbere yacu bishobora kuzoguma cyane murakoze gose mu by'ukuri bisigura iki none gukurikiza izi mpanuro murakoze gukurikiza zino mpanuro mu by'ukuri no kuyoboka Kristo kwiza zino mpanuro aho umudamu yifatiye inyifato twabonye ngaha Paulo yandikiye abanyefeso umugabo kwa kundi agakunda umugore umudamu akumvira akayoboka umugabo ikwi by'ukuri nivyo Paulo yahawe na Kristo kugira ngo abifashishe amashengero afasha bizera kugenda nkuko Kristo agomba ndayishyira mu ndagishyira mu ngingo imwe mu ngingo nyinshi zigenga bizera izo twahamagariye kugenderamo no kuyoboka nk'abayoboke ba Kristo rero kubahiriza izi ngingo no kubaha ibyo Yesu yatugeze no kubaha ibyo Yesu atugomba umugabo kwifata kurya biya mubariye no kubaha Kristo mudamu kwifata kurya biya mubariye no kubaha Kristo sibyo yigenera sibyo yahisemwo si n'iby'agace kini wacu ni kuwizera wese wo mu isi yose ahamagariwe kubikora nk'uko hari n'ibindi turiko turahamagarirwa muri Kristo Yesu kandi dusabwa kubyitondera iki ni kimwe muri ibyo byagezwe Imana yatugeze hagati aho hari abantu bashobora kuvuga bati erega ibi bintu Kristo twigisha ni ibintu byo kudushira hasi cyane nk'abakenyezi ati ibintu byo kudushira hasi byo kudusuzugura inyene ndi kumwe n'umugabo n'umugore matemagire tride izinge Kristo dusaba bisubura by'ukuri ko umuntu yumva nyene ko zibangamiye umufasoni umukenyezi nkawe uri mu rugo utahura zino ngingo uri kumwe n'umugabo uvyakira gute ubona gute uri kurabibamwe mu rugo rwawe urakoze cyane jewe nta ngorane bintera kuko ndatahura ko umugabo Imana yamuremye ari umugabo sinzi nko mu yindi mico nko mu Burundi hoho gushikisa nibaza ko ari abagabo bakiresha bakirondera abagore kugira ngo nako umuntu yofuma akifatikiza ko abari we yaje kukurondera byari byo byose ntibirashika kure ngo abakobwa bashima abahungu baje kubarondera murabona mu Burundi umuco wacu urerekana uragerageza kwerekana urutonde umuhungu aragenda akabwira abavyeyi ko yashimye umukobwa ahantu bakagenda bakamumusabira hanyuma akaza muhira akamenya ko aje ndazi umugabo wanje niwe yandondeye aranshira muhiriwe arasezerana ingena azonyitwararika hanyuma narumva yuko nyene ari umuntu ari hejuru yanje ntidutwaranye arantwayiwe kuko sindamutwara iwanje na rimwe kamaze imyaka 17 igirire 18 sindamutwara iwanje na rimwe yantwayiwe ndacariwe sinumva ingene byaba bingora ngo nitiranye ko tungana aho nifatikije umuco w'ikirundi ariko naho umuco utabuhari batoba babigira gutyo nkuko kwacu umugabo n'umugore ntibaremwe kumwe Bibiliya iravuga mu itanguriro rimwe kuri 27 ngo nuko Imana irema abantu bari uburyo bubiri irema umugabo n'umugore uko umugabo yaremwe ari umugabo nuko umugore yaremwe ari umugore n'ubugombe bw'Imana ntidufise ikibazo tuyibaza rero ni ku ntumbero yayo ni mu bwenge bwayo ni ikintu souverinete ndacyiteguye n'ubwigenge bwayo n'ubudahangagwa bwayo ntidushobora kubaza
ni nk'uko umuntu yovuga ati kubera ko jewe ntari umuzungu cyangwa ntari umwirabure, nibyo n'ubudahangarwa bwayo. hanyuma iyo Imana ibwiye umugabo ngo atware urugo, ngo niwe mutwe w'urugo, ibigira ibishizeho urutonde hagati n'ufise abana. Iyo bamaze kuba babiri harategereza kuba uwurongora uwundi. uretse abana, je narabonye inka ziri mu guri ziri kurisha, hariho iyo zikurikira, sinzi abaragiye hariho inka nkuru kandi ntihaba amatora, mugabo hariho iyo zikurikira. mu bantu rero vyorushiriza, Imana imaze gushiraho abantu babiri, Adamu na Eva, hariho waje inyuma y'uwundi, hariho warafise uburongozi ku wundi. Imana rero yashimye Adamu. ni guhitamo kw'Imana. hariho turizera yuko hari Imana Data n'umwana wayo Yesu na mpemu yera. none Data Yesu si Imana, si umwana w'Imana, ntibisigura ko atari Imana. Harubwo busumbasumbane ego ni nk'uko twese turi abantu, turafise agaciro imbere y'Imana. mugabo hariho urutonde Imana yashizeho. umugabo niwe atwara, afise uburongozi bw'urugo, umugore nawe yakurikira. bitabaye uko ngo caruba urugo rw'imbwebwe, niko arundi bavuga urugo rw'imbwebwe, ngo ntihagira urutonde. ngo ise iravuga iti muhe, nyina iti muhe, umwana ati muhe. urumva nta cyumviriza ikindi. Imana yoba yaremye akajagari, yoba yaremye ibintu ngo bitere ingorane, erega yari kuguma hagati icy'urubanza. umwe afashe ubutegetsi kuwa mbere, uwundi kwa kabiri agafatira ati je wandongoye nabi, reka umunsi nanjye ndakwereke. ni kuvuga ni urutonde Imana yashizeho, idafatiye ku nyungu kanaka, ariko kugira ngo ibintu bitondeke neza, bise neza. mugabo imbere y'Imana dufise uburenganzira bumwe, dufise agaciro kangana. mugabo muri twebwe uko yaturemye dutandukanye, niko yadutandukanirije urutonde. habeho gutangura ugukurikira. ubandanije usoma Abanyefese ho urabone ntivyahereje aha, aca bavuga ati abagore mukunda mugamburukira abagabo, hanyuma abana mugamburukire abavyeyi, bakozi mukorere bashobuja batabaravye ku gitsure. urumva na hano ko twavuze ivy'umuryango ku mugore n'umugabo gusa, yashizeho urutonde rw'umuryango rwose. nuko yabishatse, ariko turanganya agaciro. Bibiri ngo nta mugore nta mugabo. Kristo ariko aravuga, Paulo ariko aravuga iby'agakiza, nta mugore nta mugabo, nta mugurano nta widegemvya. ntibisigura yuko widegemvya na shebuja, umugurano na shebuja atawusubira kuba umugurano, atawusubira kuba umugore umukozi w'uwundi. oya, ariko imbere ya Kristo baranganya agaciro. n'umugore n'umugabo nuko twese turafise mpemu yera, turanganya agaciro. mugabo hariho umugore n'umugabo, hariho umutwe, hariho dufate ko turungingo za Kristo, urugingo rwa Kristo nk'ishengero, hakaba hari umutwe, hakaba hari n'ibihindi bihimba. nuko genda bitahura, nta kuncinyizanya kurimo. n'ubugombe bw'Imana ko nyene yashimye ko umwe umugabo uwundi umugore, kandi bose baranganya agaciro. yabacunguye bose, yarabahaye ingabire bose, ariko hariho uburongoro uwundi kugira ntihabe akajagari. murakoze cyane. nibaza ko ari amajambo y'inkoramutima bwose urushikirije, kandi nizere ko arafasha abariko baradukurikirana mu gutahura imigenderanire hagati yabubatse umugabo n'umugore. nkuko batubwiye kandi yuko kino gisonga mu by'ukuri gihagaze nyine n'urwo rutonde rwo kugamburuka no gukunda, aho biribwira ati bagore mugamburukire abagabo, abana mugamburukire abavyeyi, abashuma mugamburukire bashobuja, gutyo nigitangaza ingene Imana yashyizeho urwo rutonde kugira ibintu bigende neza. ni pastor nagomba mudufashe, mubona nubuhe buryo burashe Kristo aha abakristo kubakira ingo zabo? murakoze. ni majambo yegeranye. novuga ngo Kristo agomba bwa mbere ko ingo ziba zitekanye, ziri mu rutonde rwiza, kandi urwo rutonde yararushizeho. hanyuma ko agomba ko tubikora, avuga ngo abakenyezi bubahe cyangwa bumvire abagabo nk'uko ishengero rigamburukira Kristo. abagabo nyene bakunda abagore babo nk'uko
Kristo akunda ishengero Mm. uko rero byokorwa naho twisunga Kristo ingo ntizikwiye kubaho uburyo zigombeye zitisunze Kristo. Yesu atubereye icitegererezo ingene yitwarika ishengero ryiwe naryo rikamuha agaciro kiwe. Ibyo bintu biratumurikira ngene twubaka ingo. Hanyuma muvuze muti ni gute iyo ntumbero nyene ihwana n'umugambi wa Kristo kwishengero ryiwe? Mego birafise aho bihurira hakomeye gose kuko go rutonde rw'umungo nunge ningo zigira ubwo mutekano zikabaho muri urwo rutonde rwiza biraja gufasha ishengero rya Kristo kuko izo ngo nizo zigize ishengero rya Kristo. Hanyuma uyu mushinga ntahe arongora neza urugo rwiwe akarera neza abana biwe ejo aho bukera nibo barongozi Bibiliya ivuga ngo nibo bakwiye kuba barongozi bazima hamwe n'ibindi bisabwa mugabo nico kirahambaye kuraba urugo rwiwe ngene rutunganije kugashobora kuba umurongozi mwiza w'ishengero. Mu yandi majambo nimba ntashoboye kurongora neza urugo rwanje abana baje birivuga ngo bakabibirara sinkwiriye no kuza ngo ndongore ishengero rya Kristo. Itunganya ry'urugo rero rifitiye inyungu, itunganya ryiza ry'urugo rirafitiye inyungu nyinshi ishengero rya Kristo. Sinibyo gusa aba bana bariko barererwa mu ijambo ry'Imana nejo hirya yejo mu rugo rutonde rwo mu rugo bizofasha ko abo bana ejo hirya yejo bazoba bikimazi ku ishengero rya Kristo muri kazoza. Kandi n'ikibano kirakushobora kwigira Imana ku rugo ruko rubaho rwubaha Imana nabo nyine bakamenya Kristo bifatiye ku rugo rugo. Rero birafatanye gose nkunda kuvuga yuko kandi genda bivuga niko birivuga niko Kristo abigaragaza ishengero n'umuryango n'ibintu bihambaye kandi bitajana kure na kure ahubwo byegeranye gose umugambi w'Imana. Naho ngiracho tubona yuko ishengero rica rihinduka noneho umuryango w'iyo miryango myinshi, umuryango w'imiryango myinshi, umuryango w'imiryango n'umuryango munini gose. Yego cyane uri mu miryango myinshi. Hari ijambo Paulo akoresha akandikira Timoteyo ariko amubwira ivyerekeye uburongozi bw'ishengero mu gutoranya abarongozi b'ishengero. Hari akantu ashira mu gakomeye gose gafatanye nyene n'ivyerekeye urugo aho mubwira ati none mbega umuntu adashobora kuganza urugo rwiwe yoshobora gute kuganza inzu y'Imana ishengero ry'Imana? Irayifatiye ngaho nyene cane gose niho bifatiye ahavuga ati nimba umuntu by'ukuri atashoboye gutunganya urugo rwiwe ngo aruganze ntakwiye kuza ngo arongore uyu muryango munini. Nimba yananiwe n'urugo rumwe mbega azoza kurongora umuryango urimo ingo 100. Nimba ibyo adashobora gutunganiriza urugo rwiwe mbega iyo miryango ukeneye ko ayitunganiriza yo yitunganiriza gute n'ubwo adashobora kurutunganya? Niho rero Paulo abyandika mbere akabishyira ku karongo gose ati ntihagire umuntu ahirahira yananiwe n'urugo rwiwe rumwe waze kugereza ku muryango w'Imana ishengero rya Kristo. Murakoze gose neza kuri ngingo ihambaye Madame Gertrude. Ni gute izo ngingo ngendegwako zishikana kukurama kwingo? Ziko turavuga izi ngoretse atugera mu bubakanye bishikana gute kurama kwingo? Urakoze cyane. Bishikana ku rugo ruramye cyane cyane rw'amahoro rutuje kubera igihe umugabo yubashwe agamburukiwe abatekaniwe abaguwe neza biramworohera gose gukunda umugore wiwe. Kandi n'igihe umugore akunzwe biramutumirira gose kubaha umugabo. Ubwo rutonde ruratuma abana bakura bamerewe neza kubera urugo rutari mu induru. Kandi izo ngingo bazubahirije zirababera ikitangirizi kibatangira gusambura urugo. Urugo rwabo ntirugira amagara make rugira amagara meza kuko ivyari gutuma rugira amagara make baba babizibiye. Baba babizibiye amagara make y'urugo ava mu gihe umwe muri abo babiri adakoze inshingano ziwe neza. Mu gihe rero umugabo akoze inshingano ziwe neza mu rugo umugore agakora inshingano ziwe neza mu rugo urugo ruca rugira amagara meza barinda bisazira ari urugo rw'akarorero. Ego murakoze cyane. Murakoze gose Pastor. Sinzi ko cyo mukongera ko ukongeniza ingingo zizana kukurama kwingo. Murakoze gose. Ni ibintu izi ngingo zirafasha gose ku rugo ruhinduka ikibanza kiryoshe gose ikibanza c'umunezero n'abana bahakuriye
bagakura batekaniwe rwose bamerewe neza. Jewe mbere noca mvuga ikinyurane igihe bitabaye gutyo nyine amagorwa aca yinjira. Mu by'ukuri iyo ingingo zitubahirijwe ikintu cya mbere bibyara nuko haba kwahukana. Ngo nyinshi ziko zirasambuka zahukana naho umwe wese umwe ati kibanza ciwe undi agati kibanza ciwe. Hanyuma ugasanga haraba kwahukana haraba nihohoterwa. Iyo umudamu atashobora kubaha umugabo we ngo amwumvire nihohoterwa rije ribandanya gose ko mugaca bati nanjye sindavyemera utegeza kunyumvira ku neza cyane ku nabi. Ihohoterwa rigaca ribandanya. Abenshi mbere udosanga imiryango itemerwa urutonde bari mu ngorane zikomeye gose kuko benshi barativyizigiro bagata umutwe kugezaho no kwiyahura biyahura. Niyo hava mbere ko hasha haba abagabo baja abagabo babana n'abandi bagabo kubera urutonde rwarasambutse. Ibi byose mubona biriko biraba ni inkwirikizi z'urutonde bataye. Bati none ko bangana mfico mpitanye none nogira hande. Ubu by'ukuri ibizi ni inkwirikizi. Rero gutakaza n'urutonde ruzana uburyohe ruzana agacu keza mu muryango uca winjira mu yandi magorwa akurindiriye menshi kandi isi iziri muri yo ntizige nizobigira kuko umuti ni Kristo n'ijambo ry'Imana amagorwa ryo bataye. Yego ndabakengurukire gose ko wamwitavye ubutumire bwacu bw'uno munsi. Turoshimye namwe Imana ibaherekere cyane. Amen. Nizere ko n'ikindi gihe twabatumiye muzo twitaba. Yego cyane tuzobitaba kandi tunezerewe. Yego Madame Gertrude mwakoze gose kwitaba ubutumire bwacu. Mwakoze namwe kudutumira. Ndagushimire nawe mukunzi kuba witavye ugakurikirana kino kiganiro. Ndizera gose ko batahuye ibitari bike kuvyerekeye integuro y'Imana ku rugo. Ndagusaba gose ko woshikara kwiyumvira kuvyerekeye zino ngingo za Kristo ku nteguro y'Imana ku rugo, waba wubatse canke utubatse, kuko urugo rukomeye ruvyara ingo zikomeye, tukabona ishengero rikomeye, tukabona igihugu gikomeye. Urashobora kuba utarubaka, ndakugira inama ko kwigira imigabo yo kwiyumvira urugo ruzagubake ku ngingo za Kristo. Mugabo kandi ni waba wubatse ukwiye gusuzuma mbega vy'ukuri urugo rwanje gubakiye ku ngingo izihe, hanyuma wigira imigabo yo gutunganya bushasha urugo rwawe rwubakiye kuri uku Kristo agomba kwingo zibaho. Uhoraho aguhezagire. Nihaba hari ico wifuza kubaza canke kutumenyesha, twandike cyo telefona ku nimero 71 551 986 canke 61 551 986. Uhoraho aguha umugisha. Ikiganiro ingingo z'urufatiro mu kwizera ni ikiganiro gitegurwa na Antioch Foundation mu mugambi wayo wo gukomeza amashengero biciye mu gukomeza bizera no guteza imbere uburongozi bwiza Ecole d'Antioche. Ico kiganiro kigizwe n'urukurikirane rw'ibiyago vyisunze Bibiliya ku bibazo bitandukanye abantu bakunda kwibaza bijanye no kwizera hamwe n'ubuzima ru Kristo.